Mugenga mu Burundi turiko turitegurira neza amatora cane azotangura muri uyu mwaka mushasha wa 2025 cyane agendanye n'ayabagenama canke abashinga amateka nga mu Burundi, ariko kandi umugwi ujejwe gutegura amatora seni ukaba ukomeje kugenda uratangaza ibiteye ubwoba, aho benshi bariko barabona neza yuko CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 25 ukomeje kugenda ugerageza kugaragaza ko rero ufise ubwoba bwo kwitozanya n'abandi bategetsi canke abandi bafise igihagararo muri politike y'u Burundi, ndetse Burundi kwa bukomeje kugenda bugaragaza ko bwiteguye kuzohangana, ariko by'umwihariko amakuru yama aradushikira akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara byerekana neza yuko amatora yamaze gucarapfa nga mu Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba agaragaza neza yuko by'umwihariko mu Burundi hakomeje kugenda aratutumba umwuka mubi bugendanye na bamwe rero bifuza ku Burundi bwo kwinjira mu matora neza by'umwihariko General Aguime Bunyoni by'umwihariko yabaye mushikiranganje wa mbere mu Burundi akarongora n'igipolisi amaze kurekurwa, by'umwihariko benshi barashimangira yuko n'ubundi kumurekura atacyo bizoba bimaze, kimwe no kumufunga ntacyo bimaze muri rusange. General Aguime Bunyoni by'umwihariko yaragiye arabogozwa mu mabanga yiwe mbere yuko abagozwa mu mabanga yiwe by'umwihariko nk'umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi. Nyirecyubahiro Everest Ndayishimiye yari yamwagirije gutuma rero ubukungu bw'u Burundi bukomeza kugenda bwifata nabi ndetse burarindimuka. Benshi baramushinjije ibyaha bigiye bitandukanye cyane nko gutuma ibitoro birabura nga mu gihugu cy'u Burundi, mu gutuma amahera y'u Burundi atagaciro, mu gutuma isukari ibura ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'ibyo yaragirijwe ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Haraheze imyaka by'umwihariko yarugwa muri 2 irenga ari by'umwihariko mwibahiro ndetse aciriwe umunyururu wo guherayo, ariko benshi n'ubundi baragaragaza neza yuko gufunga General Aguime Bunyoni atacyo bimaze n'ubundi, cyane yuko atacyo byoca birahindura kubigendanye n'ubukungu bw'u Burundi bukomeje kugenda bwifata nabi canga by'umwihariko bukomeje kugenda bugera aharindimuka. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera rero by'umwihariko yagaragajwe by'umwihariko n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi CNDD-FDD Nyiriteka Reveriyano Ndikuriyo by'umwihariko akaba yaje kugenda arashimangira ndetse akaba yaje kugenda agaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi n'ubundi atacyo byohindura kubigendanye by'umwihariko no kuba wafunga uyu General Aguime Bunyoni mu nyuma yuko by'umwihariko ibigendanye n'ubukungu bukomeje kugenda by'umwihariko tikira cange bukomeje kugenda by'umwihariko burajya ahabi muri rusange. Kugeza ubu mu Burundi by'umwihariko haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko abatari bakeya bakaba bashimangira ko by'umwihariko Everest Ndayishimiye afise akazi katoroshe, ndetse ibikomeje kugenda bigaragara bishobora kuzotuma atongera kuba yogirirwa ikizere kuba yokongera gutorerwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe ngaha mu Burundi. Turarabira hamwe rero ibyaje kugenda biravugwa kubigendanye no kuba borekura canke bogirira ikigongo yugo yabaye mushikiranganje wa mbere mu Burundi by'umwihariko General Aguime Bunyoni, ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, nyamara mbere yuko babogozwa mu mabanga akaba baragiye bagirizwa gutuma by'umwihariko gutuma rero ubukungu bw'u Burundi bukomeza kugenda bujya aharindimuka. Turagaruka ku ngwano cyangwa ku ntambara zikomeje kugenda zibonekeza nga mu bigendanye no gutegura amatora yimirijwe nga mu Burundi, aho by'umwihariko duheruka kubamenyesha yuko rero umugwi ujejwe gutegura amatora nga mu Burundi by'umwihariko umaze kugenda ugaragaza neza yuko rero hari bamwe rero batarekuriwe kuzitoza muri aya matora cane y'abashinga amateka yimirijwe nga mu Burundi agomba gutangura muri uyu mwaka wa 2025 nkuko amakuru yoma aradusumira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri rusange. Turagaruka kuri bimwe rero bigiye bitandukanye umugambwe CNDD-FDD wishuye ku bibazo bimwe na bimwe by'umwihariko abarundi bibaza muri uno mwanya bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka by'umwihariko kubikomeje kugenda biravugwa, aho Zambuye umupolisi yarekuye by'umwihariko abafungwa baharugwa muri 13 ngo nabo baje guhimbaza bonane. Nimwe mu nkuru ziriko ziravugwa ijya nino kumenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese mutwumviriza munadukurikira kuri no monesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende
ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaye ikaze mwese sanga abanyanyi biganiro byacu batwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza ku mugwa mukuru wa politike Gitega, ku mitumba imwe n'imwe, ku ma province amwe namwe, mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mwese ndabateye cane, mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, akaba by'umwariko abatwumviriza by'umwariko bari mu gihugu canyu c'u Rwanda, abatwumviriza bari ku mugabane, abatwumviriza bari mu gihugu ca Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. By'umwariko turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa cange ibikomeje kugenda biratangazwa. Nimbara bwa mbere sengaha kuri no monesha kure yacu ana yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakoma akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe by'umwariko agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Mwese ndabahaye ikaze. Kaze kuri mwese tuyatangurire by'umwariko, akaze kuri mwese tuyatangurire by'umwariko kuri bino bice bikomeje kugenda byibanda ku kiganiro cyaranze by'umwariko ino weekend iheze cange ku munsi wejo, by'umwariko aho cyagaragayemo umunyamabanga mukuru rero umugambwe ari ku butegetsi nga mu Burundi CNDD-FDD, by'umwariko Nyiriteka Reveriyano Ndikuriyo. Kaze kuri mwese tujyane ngaha by'umwariko muri kino kiganiro. Haraheze igihe by'umwariko imyaka irenga 2 by'umwariko abagojwe mu mabanga yiwe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, by'umwariko General Aime Bunyoni yagerezwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, yaragirijwe gutuma ubukungu bw'u Burundi burindimuka ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, nkuko amakuru yoma aradushikira cange yoma aratugeraho. Uyu nguyu by'umwariko byaragaragaye ko ari we yatumye ibitoro bitaboneka mu Burundi, ariko mu nyuma yo gucirirwa umunyuro wo guherayo haraheze igihe kinini cyane n'ubundi Uburundi ibibazo bikomeza kugenda byongera. Yemwe hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko kuva by'umwariko yo kugwa mu banga yiwe General Aime Bunyoni ndetse by'umwariko nyuma n'ijyamaje baramukurikira, ibintu byarushijeho kuzamba, uko yasize ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu Burundi. Umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD by'umwariko Reveriyano Ndikuriyo yaratangaje ko gufungura by'umwariko gufungura General Aime Bunyoni by'umwariko wabaye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi by'umwariko ca kumufunga atacyo byahindura ku bukungu bw'igihugu bukomeje guhungabana ndetse bukomeje no kugenda burajya aharindimuka. Yarabivugiye mu kiganiro amenyesha makuru carabaye ku igenekerezo rya 3 Mutarama 2025. Reveriyano Ndikuriyo yarabajijwe ati bigaragaye ko rero Aime Bunyoni by'umwariko ababariwe byagira icyo rero byofasha mu kuzahura ubukungu, bikanagaragara ko rero yakwemera guca bugufi rero akemera kuba inzego zimukuriye. Ese umugambwe CNDD-FDD waca urasaba yuko by'umwariko ahabwa imbabazi? Reveriyano Ndikuriyo yarishuye umenyesha makuru ko ntacyo Bunyoni yarafise cyahungabanya by'umwariko ubukungu bw'u Burundi, kandi ngo aramutse apfuye igihugu cabo cyokomeza kikaba by'umwariko. Agaragaza ko rero ata muntu akwiriye kwibaza niba by'umwariko yo babarirwa akarekugwa muri rusange. Yarageze ati none Bunyoni si umuntu yarafise ikiriro cyohungabanya ubukungu, none ko rero ari umuntu apfuye, umuntu uvuze ko rero ari we rero bishingiraho by'umwariko apfuye, imeruka yaza kwisi by'umwariko ntihagire uvuga ko rero ngo ari kugwe muri rusange. Umunyamabanga mukuru rero by'umwariko w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo kandi yarishuye ko rero Bunyoni yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kuvugira abanyamuryango by'umwariko ishyaka ryabaga rero ryafatiye ibihano muri rusange. Ati ikosa rero by'umwariko rya mbere yakoze mu mugambwe by'umwariko ni ugushaka kuvugira abo rero twohanye abantu bo mu rugo iwe rero by'umwariko twarabahanye kubera ko rero bataciye batamukurikije intumbi
ntumbero y'ishyaka by'umwihariko tubahanye ashaka kubavugira bashoza n'urubanza by'umwihariko barugeza ku buyobozi bukuru rero bw'igihugu. Reverend kuri yaratangaje ko yaburiye Bunyoni rero ko urubanza by'umwihariko nirusuzumwa bikagaragara ko rero by'umwihariko abo yavugiye bakoze amakosa rero ibihano bafatiwe bizovanwa by'umwihariko ku mwaka umwe rero bigezwe ku myaka iharugwa muri 5 ngo icyo gihe by'umwihariko Bunyoni by'umwihariko yasubije Ndikuriyo ko abo bantu barengana ageza ikibazo rero cyabo kuri Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari n'umuyobozi mukuru rero wa CNDD-FDD ngo abagire by'umwihariko abantu bakuru babamo bambere muri rusange. Yarashimangiye ko rero Bunyoni atari kamara rero ku bukungu bw'u Burundi ati shaniba rero amaboko abiri ariyo rero by'umwihariko yahiga nkuko by'umwihariko bigaragara ubungu Uburundi bwose dufise miliyoni hafi 30 z'amaboko nta muntu n'umwe rero by'umwihariko atabantu babiri wavuga ngo batariho rero by'umwihariko napfa amaboko abiri by'umwihariko ntiyasumba amaboko ya miliyoni zarugwa muri 30. Generali Aregeme Bunyoni by'umwihariko yari afise ijambo rikomeye cyane haba muri politike mu nzego z'umutekano kuko rero by'umwihariko yanarongoye igipolisi cy'u Burundi ahabwa ipeti rya generali ubungubu arafungiwe mu ibohero rikuru rero rya Gitega aho rero yakatiwe gufungwa by'umwihariko umunyuro wo guherayo by'umwihariko nyuma yo guhamywa ibyaha birimo rero gushaka gutembagaza by'umwihariko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye guhungabanya umutekano w'igihugu gushaka kwica umukuru w'igihugu no gutunga intwaro mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu rero by'umwihariko abategetsi ngaha mu Burundi by'umwihariko benshi barasabye by'umwihariko yuko uyu mutegetsi by'umwihariko uyu yahoze arafise ijambo rikomeye cyane mu Burundi yoca ararekugwa, ariko inzego zo mu Burundi zarakomeje kugenda zigaragaza ndetse zerekana neza yuko adakwiye guca ababarirwa nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biratangazwa. Tugaruke n'ubundi bikomeje kugenda biravugwa mu Burundi, harakomeje kugenda haravugwa ibibazo bigiye bitandukanye cyane by'umwihariko ibigendanye ibigendanye no kuba nga mu Burundi hariko harategurwa amatora, ariko aya matora akaba akomeje kugenda araba akamaramaza. Mu misi iheze rero nibwo by'umwihariko hasohotse ikete by'umwihariko y'umushikiranganje Barité Niteretse asigura yuko by'umwihariko urunani Burundi bwa bose rwamaze kugenda rwemezwa. Mu nyuma by'umwihariko Seni yaragaragaje neza yuko rero by'umwihariko ubwo runani rukomeje kugenda by'umwihariko rutemerwa mu nyuma yuko amakuru twakiriye adafise ivumbi yagaragaje neza yuko bashyizeho by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa umushinga amateka asanzwe ahangana ku buryo bukomakomeye cyane n'ubutegetsi bw'u Burundi. Benshi baragaragaje neza yuko nga mu Burundi amatora akomeje kugenda arategurwa, akomeje kugenda arateza ikibazo ciremere cyane nkuko byoma bigaragara. Ni mu gihe kandi yakomeje kugenda arategurwa amatora muri CNDD-FDD harakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye. Ibibaye mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wishuye ku bibazo bimwe na bimwe abarundi bibaza muri uno mwanya. Reverend kuri rero umunyamabanga mukuru w'uno mugambwe yarahejeje guharira ikiganiro amenyesha makuru hariya mu ntara ya Makamba ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 3/2025 by'umwihariko. Reka tugaruke ku nyishu zimwe na zimwe rero yatanze ku byerekeye ubuzima bw'igihugu. Ku kibazo cy'iduga y'ibiciro yarishiye ati kugira uvuge ko rero ibidandazwa ibifungurwa byaduze ibiciro rero hari ibintu byinshi uraba. Mbega mu Burundi abafungura ni bangahe? Ni bose. None abarima ni bangahe? Ufashe kuva mu mwaka umwe rero gushika kuri 20 ni abarundi barenga miliyoni 8 by'umwihariko bafungura batarima. Abantu bose baba i Bujumbura ni ugufungura ni bake, baja kurima bakazana umwimbu bakora by'umwihariko ibindi bikorwa ni service. Kugerekeye umubano hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo yarabajijwe ku byavuzwe ko rero u Rwanda rwagirije u Burundi ko rero abasoda b'abarundi bariko barakorana n'imigwi yo muri Kongo aho naho rero ariko yishuye ati none ari ibya Kongo u Rwanda rubijamo gute? Kongo rero n'u Burundi by'umwihariko dufisanye imigenderanire yo gufashanya mu bya gisirikare, none u Rwanda rubijamo gute?
Tukiri ku gisata rero c'imigenderanire nyiriteka Abzilverand Ndikuriyo yarishiye ku byerekeye ibiganiro hagati y'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi ati sinarinzi ko rero harimwo ibiganiro byabaye hagati y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi nzosubira mbaze rero mugabo nimba rero twaragize ibiganiro kugira badufashe rero nagomba mbabwire by'umwariko ni byiza gufashwa mugabo by'umwariko basogokuru bavuga ngo by'umwariko akimana kaza imvura ihise dutangure dukoreshe by'umwariko amaboko Imana yaduhaye dukoreshe ubwenge yaduhaye twiyungayunganye by'umwariko bazodusange by'umwariko ku kivi muri ico kiganiro hari umenyesha makuru wabajije ati mu myaka yaragwa muri 20 CNDD-FDD imaze ku butegetsi mubona igihugu cyifashe gute mwo kwirata iki munyishu yatanze yaragize ati uretse ibishobisho umuntu aba avuga kubera ashikiwe by'umwariko naka canke by'umwariko nakariya igihugu cyifashe neza gose mugabo kwisi ni mwiparadizo ingorane z'amaho by'umwariko ni utu tugorane uzobona mwavuze by'umwariko nk'igitoro iyo aba tugikaba by'umwariko n'amateka iswa canke ibitoke nticosubira nk'uko byuma bigaragara Reverend Ndikuriyo rero yarashimangiye ko mu Burundi ibigendanye by'umwariko n'ibitoro bigiye kuzoboneka ndetse aca agaragaza ko ibigendanye n'ibitoro bigiye guca biratangwa inyisho nk'uko byoma bigaragara nk'uko byoma bitangazwa canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uyu mwaka 2024 ati twarabonye mu bushikiranganje bumwe na bumwe rero basohora amahera bafatiye ku masoko atabaho by'umwariko n'ibikorwa bitakozwe Preza Everson Ndayishimiye arahijeje gushikiriza ijambo Barundi rirangiza umwaka 2024 dutangira 2025 by'umwariko ni ngibi by'umwariko ngibi biri kurukuru tubisangamwo ati uyu mwaka twarabonye abatoba rero n'impaka ubutunzi bw'igihugu bamwe rero baranyereje amahera y'igihugu kugira bene igihugu baburere by'umwariko iyo baja gusumisha by'umwariko kandi ari rwabo abarundi barashoye ibidandazwa hanze y'igihugu ariko by'umwariko ntibatahana by'umwariko amahera mva makungu baronse ndetse n'ingenzi mvamahanga zaje mu gihugu amahera mvamakungu zazanye barayanyergeza by'umwariko kugira ngo igihugu by'umwariko ntikironke ayo kugura ibyo Burundi by'umwariko bikenyeye yarongeye agaragaza neza ko Burundi bukomeje kugenda burahangana n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko avuga ko yifuza ko abanyagihugu bagomba gukomeza guhangana n'ibibazo bikomeza kugenda byibonekeza yavuze ko yifuza ko amatora mu Burundi yozogenda neza ndetse asaba yuko by'umwariko mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa byiza bigendanye by'umwariko no kugarukana amahoro n'umutekano ndetse amatora akazaca aragenda neza bashimire dusubira mu masaha ari imbere.